mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwese ndabashuhuje mwiriwe neza. Leta y'u Burundi irarega Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangazwa cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byumviro by'abantu bidegembye. Uyu ni Leonce Ngendakumana, umwe rero leta iburira ko bashobora guhura n'ingorane nibakomeza. Mu Rwanda abaregwa ibyaha by'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu bavuga ko hari baruharwa ni ijambo ryabo bigaramiye. Muri Uganda Bobi Wine ararega polisi y'igihugu kumufungisha ijisho iwe mu rugo kuri uyu wa kane. Naho Israeli iravuga ko yishe abarwanyi 40 ba Hamas uyu munsi, Hamas yo ikayishinja guhitana abasivili 16 muri Gaza. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'aka kaziki. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi nk'uko bisanzwe. Somalia ivuga ko kumvikana na Ethiopia bidashoboka keretse isheshe amasezerano yagiranye n'intara ya Somaliland ishaka kwigenga ku byerekeye gukoresha icyambu cya Berbera ku nyanja itukura. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru. Icuka kibi mu karere ko mw'ihembe rya Afurika cariyongeye inyuma y'uko Ethiopia ipfunditse amasezerano na Somaliland ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, n'amasezerano aho uburenganzira Ethiopia bwo gushika ku kiyaga gitukura. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Somalia kuri uyu wa kane bwavuze ko atabiganiro bishobora kuba na Ethiopia kiretse ico gihugu gihevye amasezerano, buvuga ko aciye kubiri n'amategeko Ethiopia yagiranye na Somaliland. Ubwo bushikiranganji busaba ko Ethiopia isubira kubahiriza ubwigenge n'imbibe za Somalia. Leta ya Somalia yabitangaje inyuma y'uko urwego rujejwe gutatura amatati rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku munsi wa gatatu ruganiye ikibazo kiri hagati ya Ethiopia na Somalia, rugasaba ivyo bihugu vyombi kwifata bigashira imbere ibiganiro nyakuri bigenewe gutorera inyishu iciye mu mahoro ikibazo bifitaniye. Ishirahamwe rijejwe iterambere rigizwe n'ibihugu 8 vyo mu karere ko muri Afurika mu buseruko IGAD kuri uyu wa kane ryatunganije inama idasanzwe ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala yihweza amatati hagati ya Ethiopia na Somalia hamwe n'intambara muri Sudani. Ivyo bihugu vyose uko ari 4 biri mu ishirahamwe IGAD hamwe na Sudani yo mu manuko, Djibouti, Kenya na Eritrea. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Israeli iravuga ko yarashe uyu munsi ku barwanyi ba Hamas yicamo benshi mu majyaruguru no mu majyepfo ya Gaza, naho Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas yo yemeza ko indege z'intambara za Israeli zarashe ahubwo inyubako y'abasivili mu mujyi wa Rafa zihitana abantu 16 b'abasivili. Rero Fidele Niyongabo arakomeza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwavuze ko ico gitero mu gisagara ca Rafa casambuye inyubakwa. Abajejwe ubuvuzi batangaje ko 8 muri abo 16 bishwe muri ico gitero ari abana. Igisirikare ca Israel cavuze ko inteko zaco zishe abagwanyi ba Hamas bagera kuri 40 mu gice ca Khan Yunis mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Camenyesheje ko abandi bagwanyi ba Hamas batari bake basize ubuzima mu bitero vyakozwe n'inteko zigwanira ku butaka n'izigwanira mu kirere mu buraruko bw'intara ya Gaza. Israel yatangaje ko yakoze ibitero vy'indege z'ingwano mu bumanuko bwa Liban. Yavuze ko ivyo bitero vyakozwe mu bibanza vyo mu mugwi Hezbollah ucuditse n'umugwi Hamas. Urubibe hagati ya Liban na Israel rwarabereyemwo ibitero bitari bike hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah kuva ingwano itangura mu ntara ya Gaza. Ibitero vy'indege z'ingwano n'ivy'inteko zigwanira ku butaka za Israel mu ntara ya Gaza vyarasinzikaje bikomeye ibice bitari bike vyo muri iyo ntara, vyongera bihitana abanyapalestina barenga 24,000 n'amajana 4, abandi batari munsi y'ibihumbi 60 barakomereka. Ibi biharuro bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza.
ijwi ry'Amerika tuve muri Gaza mu ntara ya Palestina tugaruke muri Afurika yo hagati by'umwihariko muri Uganda. Bobi Wine, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta wanigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ntibyamuhira, yatangaje ko polisi yiriwe yagose urugo rwe uyu munsi, imubuza gusohoka, imufungisha ijisho mbere y'imyigaragambyo y'abayoboke be yari yateganije. Diane Ninihazwe kuri iyi nkuru. Abatavuga rumwe na leta muri Uganda bari bategekanije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikibazo c'amabarabara ameze nabi mu gihugu. Ni mu gihe Uganda iriko yitegurira inama mpuzamakungu zibiri muri uku kwezi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryatangaje ko Bobi Wine yavuze ko igipolisi n'abasirikari bamubujije kuva mu rugo iwe ahitwa Magere, ni mu buraruko bw'umurwa mukuru Kampala. Kiza Besigye nawe nyene atavuga rumwe na leta ya Uganda yemeje ko nawe nyene atigeze yemererwa kurenga urugo rwiwe. Abanyepolitiki uko ari babiri barigeze guhiganwa na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu. Umuvugizi w'igipolisi ca Uganda yemeje ko abajeje umutekano barungitswe ku nyubakwa z'abanyepolitiki babiri batavuga rumwe na leta. Fred Enanga abandanya asigura ariko ko ukuba ingo z'abo banyepolitiki babiri zakikujwe n'abajeje umutekano bidasigura ko hari umugambi wo kubahagarika. Enanga naho biri uko abandanya kuvuga ko umuntu ari we wese agize uruhara mu myerekano itarekuriwe n'amategeko azohagarikwa akongera agakwirikiranwa hisunzwe amategeko. Tuve muri Uganda tunyarukire hakurya yaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho babiri mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta bahamagarira abayoboke babo gukora imyigaragambyo ejo bundi kuwa gatandatu, umunsi wo kwimikwa kwa President Felix Tshisekedi muri manda ye ya kabiri. Bari biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, ntibemera ibyavuyemo bamaze gutsindwa. Diane Ninihazwe arakomeza. Abanyepolitike babiri batavuga rumwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Martin Fayulu wo mugambwe Engagement pour la Citoyenneté et le Développement na Moïse Katumbi wo mugambwe Ensemble pour la République. Uko ari babiri basavye ko amatora yabaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa12 mu mwaka weze wa 2023 asubirwamwo. Abategetsi ba leta ya Kongo mu misi iheze bari bariyamirije ivyasabwe n'abo banyepolitike Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Biciye mu kiganiro, Moïse Katumbi yakoranye n'abamenyesha makuru hifashishijwe ubuhinga bwa none, yasiguye ko imyiyerekano bategekanya gukora kwa gatandatu w'inondwi igenekerezo rya 20 ari yo kwerekana ko n'ubu batemera na gato ivyavuye mu matora. Utunenge abanyepolitike badoma ku rutoke turimwo ico bita ubusuma, gutyo ku bwabo ayo matora agategerezwa gufutwa. Diane Ninihazwe na Fidele Niyongabo murakoze kuri ayo makuru mutugejejeho hirya no hino ku isi. Banywanyi bacu mbibutse ko ari kuri radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murayakurikira kandi mushobora no kuyasanga igihe cyari cyo cyose kuri wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Mu Burundi leta irihanangiriza kandi yiyama Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Mu itangazo yaraye ishize ahagaragara, leta y'u Burundi rivuga ko bashobora guhura n'ingorane baramutse batabihagaritse. Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya arabiduha neza. Itangazo ryasohowe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano Martin Teretse ryashikirijwe kandi umushikiranganji w'ubutungane mushikirizamanza kizigenza wa Republika, umugenduzi mukuru w'igipolisi n'ubujejwe ibikorwa z'amashirahamwe yigenga n'imigambwe. Iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha. Rinagabisha cane mu mugambwe ari nawo wonyene uri muri urwo runani muyiri kugataka ku Burundi hamwe n'abahoze mukuru w'inama nshinga amateka Leonce Ngendakumana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu vya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'igihugu ca Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu.
hari mu ntango za kuno kwezi. Urwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano yarusha asa n'ayahambwe muri kino gihe nk'uko bishikirizwa n'abavyanditse, bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka, akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga 10 nyuma yo gusinywa mu kwa munani 2000, yabwiye Ijwi ry'Amerika imenyetso yita simusiga vyatumye we na bagenzi be batabaza. Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangazwa cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byumviro abantu bidegembye, aba bahunze bahunguke, aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungurwe, hanyuma amatora ategurwe neza, atunganywe neza. Agatongo rwasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze igihe bafata, harimwo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze, atayindi ntego bifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene. Uko ni kavyiganije Ijwi ry'Amerika. Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyene. Kandi ivyo ntibabitanguye uno munsi, kuva muri 2020 wakoze ivyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Mukete jiwe mushikiranganji niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba, mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye, havuyemo Leonce Ngendakumana n'umugambwe SNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Leonce Ngendakumana aribaza icatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abitse imirwi y'iterabwoba igaramiye Burundi, ivyakurikiwe n'iyugarwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku wa 11 ku kwezi. Abantu ntibafashe kumwe, abandi babifata mbere nabi cyane, bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi, bapakaje u Burundi, bahungiye. Mugo twebwe ibyo navyo twemera, ibi turiko dukoreramwo tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGR, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, tuzoguma dusaba n'abandi bafashe. Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano yarusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi, kandi nawo wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe. Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo ica bakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore. Hamwe leta yo kwica amatwi, Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza. Biramaze kuba henshi mwene ibi, abanyagihugu barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri mwe byo gusega. Abarundi batari bake barasega. Yero abantu baze kubaho mwene uko, ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagira imigwigwana, ucumenya ko abantu babashavu. Nibaza yuko abantu bazikubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane, igihugu cy'u Burundi kibe nyabagendwa, igihugu cy'u Burundi gisubire kugira ijambo, kuko bende bana ko mu bihugu bimwe bimwe nkariya muri Afurika y'uburengero byamaze kugaruka kuri za ntwaro zishimikiye ku gutembagaza ubutegetsi budeta, yana hafi zoshika. Nyumva ko arabatangiye kuvyiyumvira kubikorera, ivyo nivyo twe dushaka kwirinda. Leonce Ngendakumana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye kubona amashirahamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi. Yemeza ko ikete nk'iri abanyepolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere y'uko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari umwaka wakurikiye. Imyerekano yo kuciyamiriza n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryateshejwe vyatumye abarundi bangana hafi n'igice c'umuriyoni bahunga igihugu, abagera ku 1200 baricwa nk'uko yabivuze. Ijwi ry'Amerika ryarondeye umushikiranganji niteretse, ariko inzego ziwe zatubwiye yuko yari mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi mu nama. Kugera igihe twateguriye inkuru tukayishikiriza ntitwari bwashobore kumuronka, nitwamuronka tuzobabwira uko yatwishuye. Eroje Urikaneza, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego.
ijwi ry'Amerika tujya mu Rwanda. Babiri mu baregwa ibyaha by'iyicarubozo babwiye urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ni mu burengerazuba bw'igihugu ko bahangayikishijwe no kuba hari bagenzi babo bise ba ruharwa muri ibyo bikorwa by'ibyaha. Rero ibyo byaha byo kwica urubozo muri gereza ya Rubavu, abo ba ruharwa rero ngo ntibakurikiranwa n'ubutabera. Eric Bagiruwubusa yakurikiye urubanza. Abo bafungo babiri ni Abuba Nkundimana na mugenzi we Sylvestre Uwihoreye bakunze kwita Gasongo. Babwiye umucamanza ukuriye iburanisha ko batewe ishavu no kubona hari bagenzi babo bise baruharwa mu gukora ibyaha, ariko kugeza ubu butabera butarabahamagaje mu rubanza. Aba bagabo bombi bahoze bafungiwe muri gereza ya Nyakiriba iri ku Gisenyi mu karere ka Rubavu. Basobanuriye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ko baza abandi bantu biciwe muri iyo gereza bazira ibikorwa by'iyicarubozo ubushinjacyaha butigeze bukuraho amaperereza ngo bamenyekane. Ntibigeze bahabwa umwanya wo kugaruka ku mazina y'abo bantu. Uko ari 18 baregwa, ubutabera bubakurikiranye impfu z'abantu 7 bapfuye mu bihe bitandukanye bazira ibikorwa by'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu n'abandi bahakuye ubumuga. Ubushinjacyaha bwavuze ko nk'uko abaregwa babigaragariza urukiko mu nzitizi batanze ari amakuru mashya bubonye bwiteguye kuyakoraho amaperereza. Gusa mu gihe butarayakora bwasabye ko bitabuza urubanza rw'abaregwa gukomeza kuko bishoboka ko hari n'abandi bafite amakuru nk'ayo bwamenyeye kuri aba bafungwa. Urukiko rwanzuye ko mu gihe cyose icyaha kitarasaza abakekwa bazakurikiranwa aho urubanza rwaba rugeze hose. Muri urubanza kandi haregwamo witwa Emmanuel Byinshi uzwi ku izina rya Manzi, niyo wari ukuriye komite idasanzwe ishinzwe umutekano wa bagenzi we muri gereza. Aregwa ko yakubise turunevisi umufungwa mu gituza ahita apfa. Byinshi yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ubushinjacyaha butamumenyeshereje ku gihe by'urubanza rwe. Yavuze kandi ko adafite umunyamategeko umwunganira, asaba igihe cy'amezi 3 akamushaka. Abandi bafungwa barimo bari abayobozi ba gereza n'ababunganira basaba ko imanza zatandukana kugira ngo babonere ubutabera ku gihe. Baravuga ko bamaze amezi 5 bafunzwe kandi bakibarwa nk'abakozi ba leta, bityo ko bashobora kwisanga batakaje akazi kubera kudindira ku rubanza. Byinshi we akabwira umucamanza ko nta bushobozi afite bwo guhita abona umunyamategeko bitewe n'igihe amaze muri gereza afunzwe. Byabaye ngombwa ko abanyamategeko bemera kumukorera ubuvugizi urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rukazamugenera umunyamategeko w'ubuntu. Byisha agashima igitekerezo cyabo, ariko agasaba ko yahabwa icyumweru kimwe akabanza kubiganiraho n'umuryango we akumva icyo bivugaho. Ni igitekerezo cyazamuye amarangamutima ya bamwe mu rukiko. Mu majwi yo hasi kubakurikiranaga urubanza bati ni ubwa mbere twumva umuntu udashaka gusohoka muri gereza. Abandi baturiye asanzwe yarakatiwe arafunzwe ntacyo ahomba. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya amakuru yisumbuye kuri Byinshi ufatwa nka kizigenza mu bafungwa. Ubushinjacyaha bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari kurangiza igifungo cy'imyaka 12. Bwatubwiye ko Byinshi yahamijwe icyaha cy'ubwinjiracyaha mu bwicanyi aho yatse umusirikare imbunda akafungura magazini yayo amasasa akarinda amushirana atishe uwo musirikare. Muganga Theoneste niyitegeka washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ya 2003 ntabigereho bikarangira ashinjwa ibyaha bya jenoside akanabifungirwa imyaka 15. Ubu yarangije igihano. Asohotse mu gihome yashinze umuryango Niyitegeka Stop Torture Now, no kuvuga Niyitegeka hagarika iyicarubozo nonaha ugenekereje mu Kinyarwanda. Uyu ari mubaza ku isonga batumye ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda bijya habona abinyujije mu bikorwa bye acisha ku muyoboro wa YouTube. Twarakubiswe, twambitswe ubusa, twaraye hanze, batwimye ibiryo, mbese ibyo twabonye nko muri Bibiliya baravuga ngo hari umuriro utazima. Ni umuriro utazima tugiye nabonye kuri iyi si. Mbavuga ibyo byose byatubaye kugira ngo turebe ko byahagarara. Ku bwa muganga Niyitegeka abafungwa badakubiswe hari ibindi bihanavuga bahabwa mu magereza. Agaruka ku byo yemeza byamubayeho mu gihe cy'umwaka. Iyo batanagukubitaga bagufungiraga ahantu wenyine. Kandi bankuye muri gereza n'abagamo ya Mpanga bajya kumfungira icyangugu, mfungirwa mu cyumba cyagombye kwakira abantu 200, ngifungirwa mu gihe nyine igihe cy'umwaka. Kugeza ubu hararegwa abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba na bagenzi be bigeze kuyobora amagereza atandukanye, ariko baregwa ibyaha bya Nyakiriba. Bareganwa n'abafunga ubushinjacyaha buvuga ko bafatanyaga gukora ibyaha. Baregwa impfu z'abafungwa 7 n'abandi bahakuye ubumuga. Ubushinjacyaha bukavuga ko bicaga abafungwa barangiza bagacura amaraporo agaragaza ko babaga bazira impfu zisanzwe, ubundi imirambo bakayishyira mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika mu bihe bitandukanye yakunze gutunga agatoki amagereza yo mu Rwanda ku bikorwa by'iyicarubozo. Ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko iyo miryango igamije kurusubiza inyuma mu ntambwe y'iterambere rumaze kugeraho. Iburanisha rizakomeza mu mpera z'uku kwezi. Ijwi ry'Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango mpuzamahanga Oxfam uharanira uburinganire mu mibereho no kurwanya ubukene irateza ubwega k'ubusumbane bukabije buri muri iki gihe bukomeje gutya muri iki kinyecumi bizageraho abakire bazakomeza gukira cyane, noneho abakene nabo bagakomeza kugenda bakena cyane. Naho rero nyine ibyo ngibyo byose yabitangaje mu gihe hari inama y'abariya bakomeye abategetsi n'abashoramari i Davos mu Busuwisi. Isosiyete Blue Origin ikora ibyogajuru ni imwe muri nyinshi z'umukire w'umunyamerika Jeff Bezos utunze indi yitwa Amazon. Ikigo Forbes gikora buri mwaka urutonde rw'abantu bakize cyane ku isi kivuga ko Bezos ari mu baherwe batatu ba mbere ku isi. Naho Oxfam yo isobanura ko umutungo we kimwe n'uw'abandi barengeje amadolari miliyari wiyongereye cyane kuva mu 2020 mu gihe abatuye isi benshi bo bagenda barushaho gukena, nk'uko Nabil Ahmed wayoboye imirimo y'icyegeranyo cya Oxfam abisobanura. Umutungo w'abantu batanu ba mbere bakize kurusha abandi ku isi kandi bose ari abagabo gusa wikubye inshuro zirenga ebyiri muri iki kinyecumi cyatangiye muri 2020. Naho abantu bagera kuri miliyari 5 basubiye inyuma mu bukene bwabo. Nibikomeza gutya, mbere y'uko iki kinyejana kirangira, isi izaba ifite umuherwe wa mbere uzaba ufite umutungo w'amadolari miliyari 1,000, ni ukuvuga tiriliyoni, mu gihe bizafata igihe kirenga ibinyejana 2 kugira ngo ubukene buranduke. Oxfam ivuga ko ubukungu bw'isi bumaze kwinjira mu yindi ntera nshyashya. Ibigo by'ubucuruzi bikomeye birimo kwirundanyaho umutungo munini cyane bihebuje, ari nako bigenzura n'ubukungu bwacu. Biri mu maboko y'abantu bake cyane bakize bikabije. Bezos n'abandi baherwe biminuje bo bavuga ko sosiyete zabo zitanga imisoro n'imirimo. Icyegeranyo cya Oxfam cyasohotse mu gihe abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bari mu nama yabo ngarukamwaka bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Mu byari kuri gahunda yabo harimo ikibazo cy'imyenda y'ibihugu iri hejuru cyane n'inyungu zayo, hamwe n'ibindi bibazo by'ubukungu n'amahirwe isi ifite, by'umwihariko ubwenge bukorano cyangwa intelligence artificielle mu Gifaransa, artificial intelligence AI mu Cyongereza. Aidan Gomez ni umuyobozi mukuru wa Kohiya, ikigo cyazobereye mu by'ubwenge bukorano cyo muri Canada. Ndakeka ko ari ngombwa gutekereza ko ari amahirwe meza. Ndatekereza ko mugiye kubona ibintu by'agatangaza biva kuri AI, kandi ndizera ko abantu batabisuzugura cyangwa ngo babyirengagize. Abanenga inama y'i Davos bavuga ko ihuriramo abantu bo hejuru gusa batitaye ku bya demokarasi, naho abayishima bo bemeza ko muri iyi si igenda imanyagurika abantu batabona aho igana, inama nk'iyi y'i Davos ari ingirakamaro. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Leta ya Colorado, Leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, siporo n'imikino nk'uko mubikurikira. Imikino ubungubu mukurikira cyane n'igikombe cy'ibihugu cya Afurika mu mupira w'amaguru kirimo kibera muri Cote d'Ivoire. Uyu munsi mu itsinda rya mbere A, Guinea Equatorial yatsinze Guinea Bissau ibitego 4-2 kuri stade Alassane Ouattara i Abidjan, umurwa mukuru w'igihugu rero Cote d'Ivoire. Muri uyu mwanya Cote d'Ivoire irimo irakina na Nigeria nanone kuri iyi stade Alassane Ouattara, ariko kugeza ubu ngubu bagiye mu karuhuko nyuma y'igice cya mbere. Nyuma rero y'igice cya mbere cy'iminota 45 hiyongereyeho utundi tunota baba bahagaritse umukino. Ibyo ari byo byose biracyari ubusa ku busa. Uko bihagaze kuri uyu munota ku rutonde rw'agateganyo muri iri tsinda A, nyuma y'imikino 2-2 kuri buri kipe, nyine dushyizemo agateganyo k'umukino wa kabiri urimo uhuza Cote d'Ivoire na Nigeria, Guinea Equatorial iri ku mwanya wa mbere n'amanota 4, Cote d'Ivoire ni ya kabiri n'amanota 3, Nigeria ifite inota 1 ni ya gatatu. Nabivangavanze, reka nsubire inyuma. Cote d'Ivoire ni ya mbere nako ni ya kabiri n'amanota 3, noneho Nigeria yo ifite inota 1 ni ya gatatu, naho Guinea Bissau ni ya nyuma ni ya kane rero n'amanota ubusa. Ariko nyine nk'uko turimo tubivuga bishobora guhinduka mu mwanya nyuma y'umukino wa Cote d'Ivoire na Nigeria. Ubu rero bari mu karuhuko. Mu itsinda B, Misiri irahura na Ghana kuri stade Felix Houphouët-Boigny i Abidjan guhera saa 4 y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, naho Cap Vert na Mozambique bazahura ejo kuwa gatanu guhera saa 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Bo rero nyuma y'umukino umwe kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo muri iri tsinda B, Cap Vert ni ya mbere n'amanota 3, Mozambique na Misiri baranganya ku mwanya wa kabiri n'inota 1, naho Ghana ni igitangaza ni ya nyuma n'amanota ubusa. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, banywanyi bacu nahangaha aya makuru ahumurije, ariko noneho mbibutse muri makeya amwe namwe mu ngingo zayo z'ingenzi. Mu Burundi leta irashinja Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL rya Gitondo ritavuga rumwe n'ubutegetsi ko bakorana n'imitwe y'iterabwoba, ariko leta ntivuga iyo ari yo. Iravuga rero ko bashobora kugira ingorane baramutse bakomeje. Mu Rwanda bamwe mu baregwa ibyaha by'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu babwiye urukiko rwisumbuye rw'aho ngaho nyine i Rubavu ko bahangayikishijwe no kuba barimo baburana abo bita ba ruharwa bagenzi babo bo bigaramiye. Naho muri Uganda, Bobi Wine umunyapolitiki utavuga rumwe na leta wanigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu yatangaje ko polisi yiriwe yagosa urugo rwe imufungisha ijisho mbere y'imyigaragambyo. Abatavuga rumwe na leta bari bateganije kujyamo i Kampala. Kiza Besige nawe wigeze kwiyamamaza ariko nawe ntiyagira amahirwe apiganwa na Museveni, nawe yemeza ko polisi yamubujije gusohoka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu na Moise Katumbi barahamagarira abayoboke babo kujya mu myigaragambyo ejo bundi kuwa gatandatu, umunsi wo kwimikwa kwa President Felix Tshisekedi muri manda ye ya kabiri. Bombi bariyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba mu kwezi gushize. Tshisekedi rero yatsinze, bo baratsindwa, ntibemera ibyayavuyemo, bagasaba ko asubirwamo. Naho Somalia iravuga ko idashobora kumvikana na Ethiopia keretse Ethiopia isheshe amasezerano yagiranye n'intara ya Somaliland ishaka kwiyomora kuri Somalia ikigenga. Icyo barapfa rero icyambu cya Berbera. Somaliland yasinye amasezerano na Ethiopia iyemerera gukoresha icyo cyambu. Somalia rero ntibyemera, ikavuga yuko badashobora kumvikana na gato. Nuko IGAD, umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika, yashatse kubahuza ariko Somalia yo ntibishaka. Maze rero banywanyi mwese uko mungana, ndabashimiye cyane ko mwahisemo radiyo Ijwi ry'Amerika. Mukomeze mugubwe neza muri uyu mugoroba, ndabashimiye cyane, murakarama.